Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru atandukanye ari abana n'abasenyeri batanu batwibutsa amagorwa y'u Burundi. Hari abasenyeri batanu bibutsa amagorwa y'u Burundi kandi bakerekana ko naho Eklezia Katolika y'u Burundi igize ico ishikirije ku bibazo by'igihugu, hari abakunze kwibaza ko igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko siko bimeze, ahubwo Eklezia Katolike yamaze igihe kitari gitoya kuva yagera ngaha mu gihugu c'u Burundi irwanya akarenganyo gatandukanye kariko karakorerwa abanyagihugu b'igihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye araba n'ibyo Eklezia Katolike bihambaye yakoze ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'amagorwa akomeye cane bamwe mu bagize Eklezia Katolike bagiye bahura nayo, cane cane abasenyeri. Nivyo tugira ngo tubashikirize ano makuru yacu, wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Abasenyeri batanu batwibutsa amagorwa y'u Burundi. Abasenyeri batanu bahuye n'ibibazo bikomeye cane mu Burundi. Iyo Eklezia Katolike y'u Burundi igize ico ishikirije ku bibazo by'igihugu, hari abakunze kwibaza ko igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Iyo ubutegetsi nabwo buvuze amajambo mabi kuri Eklezia Katolike, hari abakunze kwibaza ko ariyo ntwaro yonyine byashikiye. Amagorwa n'ibyago byashikiye bano basenyeri turaza kubona ko atagihe na kimwe Eklezia yanumye mu gihe ubutegetsi bwaba bukoreye nabi abarundi, kandi ko intwaro zitandukanye zigeze guhama imvuga kuri za Eklezia, kandi ko n'imihari y'abarwanyi yabikoze, kandi nayo ikaba yaranagandaguye bamwe mu basenyeri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu myaka yo kwikukira Eklezia yarabaye hafi y'abarundi mu rugamba rwo kuhabuza iteka ryabo. Musenyeri Michel Ntuyahaga, umwepiskopi wa mbere w'umurundi, aravuga ko yafashije rwose umuganwa Rudoviko Rwagasore. Nyuma gato yo kwikukira, umugera wo gucanamwo warateye mu gihugu, urwango rubyara ukwicana. Igandagurwa rya Musenyeri Gabriel Gihimbare mu mwaka w'1964 ntiryigeze ritomorwa neza. Gushika ubu ni igipfungu gikomeye cane. Gutyo ababaye musenyeri wa mbere yishwe mu Burundi. Imyaka yakurikiye yabayemwo amarira menshi mu miryango ya Eklezia. Abasenyeri, abapadiri ndetse n'abihayimana batandukanye, ababikira bagumye bamama ariko bagasendwa. Mu ngorane zo mu mwaka w'1971 Eklezia yarafashije rwose kugira incabwenge zigwiriyemwo abanyamuramvya ntizicwe inyuma y'urubanza ruteye isoni rwasomwe muri Nzero 1972. Ikiza co mu mwaka w'1972 carahitanye abapadiri benshi. Uwuzwi cane ni Padiri Michel Kayoya. Muri iyo myaka Eklezia yarasohoye amatangazo ataryoheye abaganza igihugu muri ico gihe, kuko babona akarenganyo kariko karakorerwa abarundi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu myaka ya za 80 Eklezia Katolike yaragize ikibazo gikomeye n'ubutegetsi bwa Perezida Jean Baptiste Bagaza. Bwabaye ubwa mbere habaye intwaro mu Burundi yubahuka kugara amasengero, abapatiri n'ababikira b'abazungu barirukanwa. Eklezia iranyagwa amashuri n'amavuriro byayo, abapadiri barapfungwa, abandi baragandagurwa. Abarundi benshi baribuka ijambo ry'ubutwari rya Musenyeri Evariste Ngoyahagoye, yari umwepiskopi w'i Bubanza akaba n'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi b'i Burundi muri ico gihe. Perezida Bagaza yahavuye atembagazwa mu mwaka w'1987. Imigenderanire ya Eklezia na leta irasubira kuba iyisanzwe. Imyaka ya za 90 ntiyari yoroshe na gatoya. Abarundi bari batanguye kwerekana inyota y'umwidegembyo na demokarasi. Niho haboneka musenyeri mushasha yitwa Simoni Ntamwana, aza yuzuye ijambo ry'ubutungane n'umwidegembyo. Yabonetse nk'umuhanuzi mushasha arungikiwe abarundi, nk'uko biboneka mu gitabo ciwe
kumwe Musa yabwiye Farawo muri Egiputa Misiri ati rekura ubwoko bw'Imana bugende. Mu mwaka w'1991 haravutse ishirahamwe rya mbere riharanira agateka ka muntu Ligue Iteka, maze Musenyeri Simoni Ntamwana na Musenyeri Bernard Bududiri baba mu barishinze. Amatora yakurikiye muri 1993 yarazanye umwizero wa demokarasi, ariko injyane zikomeye zica zirasubira mu Burundi. Indiri z'abarundi baricwa, abandi barahunga, intambara yinjira mu gihugu, Uburundi buratabagara. Muri iyo myaka Kiliziya yaragerageje kuja hagati y'impande za politike zapfa ubutegetsi, irafasha mu biganiro bitandukanye. No ngaho Musenyeri Ntamwana na Bududiri barafashije cane. Ikiguzi cabaye kinini kubera ari kenshi abasenyeri batatahurwa muri iyo myaka, ugasanga harabaye uruhande rw'abarwanyi rudatahura umusenyeri. Ni benshi bahazwe kwicwa muri iyo myaka itoroshe. Ni muri ico gihe Musenyeri mukuru Yohakimu Ruhuna yagandaguwe muri Nyakanga 1996, abaye Musenyeri wa kabiri yishwe mu Burundi. Mu mwaka ukurikiye ibara ryaraguye mu seminari ntoya y'Ibuta muri Ndamukiza 1997, abanyeshuri baricwa n'abaroberi ba CNDD babahoye ko banse kwigaburamo amoko. Imyaka ya za 2000 yazanye icizere c'amahoro. Mu ntango intambara zari zikomeye, ariko zikaba zifatanye n'ibiganiro. Ekleziya yagumanye umurongo wo kumvikanisha ubutegetsi n'imihari y'abagwanyi. Naho nyine igikorwa c'abasenyeri nticari coroshe, kubera uruhande rwose rw'abarwana rwaba rwifuza ko Ekleziya irushigikira. Ni muri iyo myaka hagandaguwe intumwa ya Papa mu Burundi. Niho hanyurujwe Musenyeri Joseph Nduhirubusa, hanyuma ararekurwa n'abaroberi ba CNDD-FDD. Niho Paripehutu Feneri yagabishije Musenyeri Simoni Ntamwana ko ategerezwa kuva ku butaka bw'u Burundi mu minsi 30 gusa, atahava bakamugandagura. Nyuma y'intambara Ekleziya Katolike yagumye itanga impanuro zijanye no kubungabunga amahoro twaronse bigoranye, kubahiriza agateka ka muntu n'ingendo ya demokarasi be n'intwaro ibereye. Iyo mvugo ntiyaryoheye ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Muri Nyakanga 2014 ibara ryaraguye muri Paruwasi ya Kamenge, ababikira 3 b'abataliyanokazi baricwa bakerewe. Icaha cakozwe n'iperereza ry'u Burundi ryatinya ko abo babikira boshira ahabona ibijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare yakorwa n'imbonerakure muri Kiriba Odas muri Kongo, be n'ibijanye n'urudandaza rw'amagendo rw'imiti n'inzahabu rwakorwa n'ibihangange mu butegetsi. Ibintu byagiye kunyuka aho Perezida Nkurunziza ashakiye kwihagira ikiringo ca gatatu ku ngufu. Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana nawe ahamagarira abarundi kwanka kuba abaja. Kuva ubwo Umurundi yafashe icivugo sindi umuja. Muri abo basenyeri tumaze kubabwira baguhuye n'akaga gakomeye cane, reka tubabwire kuri no musenyeri nawe wagize ibyago bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe yashakaga ko abarundi bidegembya kandi ko demokarasi iganza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Musenyeri Gaburiyeri Gihimbare yagandaguwe kwa 13 ukwezi kwa 12 umwaka w'1964, niho nyine yagandaguwe. Musenyeri Gaburiyeri Gihimbare yishwe haciye iminsi 18 gusa agenwe kuba cegera canke mufasha wa Musenyeri mukuru Antoine Hubert w'Igitega. Kugenwa muri ayo mabanga mu gihe Musenyeri Antoine yari hafi gukukuruka, byatuma bamwe bibaza ko Gaburiyeri Gihimbare ari we yashobora gusubirira Antoine muri ico kiringo. Gaburiyeri Gihimbare yari umupadiri ajejwe abasirikare. Yarashwe mu ijoro ry'uwa 13 ukwezi kwa 12 1964 mu gihe yari agiye gusezera abasirikare b'Igitega bari mu makarashishi ya gisirikare mu ntara ya Kirundo. Urupfu rwiwe rwavuzwe ko byinshi mu gisirikare. Bavuze ko iryo joro Gaburiyeri Gihimbare yaciye guhiga impongo, yashaka gusangira akanyama n'abasirikare mu gihe yariko arabasezera.
hanyuma ararasa abasirikare nabo bibaza ko batewe, ariko arataha afise impongo yoba yari ahejeje kwica, niho umusirikare ari kw'izamu yoba yaramurashe yibaza ko ari umwansi abateye. Yari imyaka y'umubano mubi w'u Rwanda n'u Burundi. Abasirikare b'Abarundi bari hafi y'umupaka w'u Rwanda boba bibajije ko batewe n'Abanyarwanda. Hari abandi bavuga ko Gabriel Gihimbare yagandaguwe n'impaka asize ubwoko bwiwe kubera hoba hari abatashaka ko aja kurongora Diyoseze nkuru ya Gitega. Severe yaremeye ko igiye kubitohoza kumbure izotanga umuco. Gabriel Gihimbare yari yavutse mu mwaka w'1926 yitabye Imana afise imyaka 38 gusa. Inyuma ya Musenyeri Gabriel Gihimbare mu mwaka w'1964 hari umusenyeri mukuru wa Kiliziya Katolike yagandaguwe mu Burundi. Musenyeri mukuru Yohakimu Ruhuna yishwe ku wa 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1996 ageze ku Rusizi mu Barazi ku Rugabura, komine Mutaho na komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Ruhuna yari umusenyeri mukuru agira kabiri w'Umurundi inyuma ya Andre Makarakiza. Musenyeri mukuru Yohakimu Ruhuna yishwe ku wa 9 z'ukwezi kwa 9 1996 ageze ku Ruzi mu Barazi Rugabura, komine Mutaho na komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Mu gitondo c'uwa 9 Nyakanga 1996 umusenyeri mukuru Joachim Ruhuma yavuye Igitega aja kugendera iseminare nkuru ya Burasira, aho yari agiye kuraba uko ibikorwa byo kuyisanura byari byifashe nyuma y'igitero c'abaroberi ba CNDD FDD. Yongera aranakoresha inama zijanye n'imirimo y'Imana. Mu nzira asubira Igitega, Musenyeri Ruhuna nabo bari kumwe baraciye gato kuri paruwasi Gitongo iri muri komine Mutaho, maze bavuye ngaho mu gihe bari bageze ku Ruzi mu Barazi Rugabura, komine Mutaho na komine Bugendana, imodoka barimwo iraraswa bikomeye n'umurwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Musenyeri Ruhuna n'umubikira Helene Gakobwa baca bahasiga ubuzima. Uwundi mubikira Konsese Ndaciciriwe nawe nyine yaciye acikana. Umushoferi wa Musenyeri yarakomeretse ariko Imana irakinga ntiyasiga ubuzima. Imodoka ya Musenyeri yaraturiwe. Abandi 4 bakomeretse baca bajanwa nk'imbohe ku kirindiro gikuru c'abaroberi ba CNDD muri ako karere. Ibiziga bya Musenyeri Ruhuna nabo babikira 2 byagiye kuboneka haciye iminsi 3 babisanga mu kinogo rusangi ku birometero 2 uvuye aho biciwe. Bamwe 4 barokoka nabo bahavuye barekurwa habanje gutangwa amadolari 70 y'Abanyamerika kuri wa murwi w'abaroberi bari babagize imbohe. Ni bande bakoze iryo bara? Mu gitabo canditswe kijanye n'ubuzima bwa Musenyeri Ruhuna, umusubiriza wiwe Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana amenyesha ko Ekleziya ifise ibimenyetso bikwiriye vyerekana ko Musenyeri Ruhuna yishwe n'abaroberi ba CNDD yari igifatanye ico gihe. Anongera ko ahayabereye iryo bara hari hatwarwa na komanda Zeno Ndabaneze. Ruhuna yavutse mu mwaka w'1933 muri komine Nyabikere mu ntara ya Karusi. Yitabye Imana afise imyaka 63. Imbere yo kurongora Diyoseze nkuru ya Gitega kuva mu mwaka w'1983 yari yarongoye Diyoseze ya Ruyigi kuva mu mwaka w'1973 gushika mu mwaka w'1980.